Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha akaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'indwi, igenekerezo rya 31 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ya Isange TV bigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye. Mwibutse ko tukugezako amakuru hariko aravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'umutekano, mu gisata c'agateka kazina muntu, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'indero, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'inkino ndetse n'ibindi bisata bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu arahumuriza abadandariza mw'isoko ya Ruvumera ko ibiharuro bizosubirwamwo neza. Ni inkuru nziza, ni inkuru inejereje irema umutima w'abadandariza mw'isoko ya Ruvumera. Ntarakugezako iyo nkuru ku buryo buramvuye ariko womenya ko ari ngizi ntara 10 zibonekejemwo urudandaza rw'abana kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022. Mu gihe ku munsi w'ejo igenekerezo rya 30 Mukakaro 2023 wari umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya urudandazwa rw'abantu kw'isi yose, ishirahamwe ONRCT Huento Frere rirwanya ubwimukira bwo mu kinyegero rimenyesha ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 urudandazwa rw'abana rwasubiriye kwibonekeza mu Burundi, aho abarenga 362 aribo bamenyekanye ko bajanywe nk'inyagano mu bihugu bibanyi nka Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Muri ayo matohoza yakozwe na ONRCT Huento Frere ngo muri abo 362 1256 ni ukuvuga ibice 40.1% vyajanywe muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, nayo 886 ni ukuvuga ibice 58.1% bajanwa mu gihugu ca Tanzania. Ibiharuro vy'abana batwawe ufatiye ku ntara 10 zihana urubibe n'ivyo bihugu vyifashe uku gukurikira: intara ya Bubanza ni 203 ni ukuvuga ibice 6.62%. Mu ntara ya Bujumbura ni 256 ni ukuvuga ibice 8.36%. Bujumbura Meri ni 271 ni ukuvuga ibice 8.45%. Mu ntara ya Rumonge ni 315 ni ukuvuga ibice 10.84%. Mu ntara ya Cibitoke ni 211 ni ukuvuga ibice 6.89%. Mu ntara ya Cankuzo ni 399 ni ukuvuga ibice 13%. Mu ntara ya Ruyigi ni 392 ni ukuvuga ibice 12.80%. Mu ntara ya Muyinga ni 375 ni ukuvuga ibice 12.74%. Mu ntara ya Rutana ni 357 ni ukuvuga ibice 11.65%. Mu ntara ya Makamba ni 283 ni ukuvuga ibice 9.64%. Metre Prime Mbarubukeye arongoye iryo shirahamwe ryashize ahabona ivyo biharuro, akaba amenyesha ko no mu zindi ntara hagiye haribonekeza ivyaha mwene ivyo vyo gutwara abana nk'inyagano mu bindi bihugu. Akaba atanga akarorero ku misore 37 yo muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza yafashwe ijanywe n'abadandaza abantu 6 bagombe babajane mu gihugu ca Tanzania. Akaba avuga ko nk'abajanwa mu gihugu ca Tanzania baba bagiye kuragira inka inyuma y'uko baba bahevye amashure. Ivyo navyo ugasanga bituruka ku bukene buba buri mu miryango, ku nzara iri mu gihugu n'ibindi. Naho hari utwigoro tumaze gukorwa na leta y'u Burundi mu kurwanya urudandazwa rw'abantu, Metre Prime Mbarubukeye akaba asaba leta y'u Burundi guhagarika uwo murindi biciye muri ya nyabune igizwe n'abajejwe intwaro, inzego z'umutekano n'izo kwivuna abansi, ubutungane n'abanyagihugu.
Ibindi ngo abarongoye amasentare yose bakwiye guhagurukira rimwe kugira ngo bahashe kandi bahane urwo rudandazwa rw'abantu rwasubiriye kwibonekeza. Ubwa nyuma ngo leta yofasha mu guhimiriza abarwizatunga gukora imigambi minini minini itanga ubuzi bwinshi ku rwaruka, bakavavanura no kuguma banyegeje ayo mafaranga mu mazu kuko ataco bifasha mu iterambere ry'igihugu. Ese mweho mubona hokorwa iki kugira ngo urudandazwa mwene urwo rutuzwe burundu? Utwandikire unyuriye munsi y'ino video muri komantere. Nayo mbandanije na ya nkuru nziza cane kandi inezereje nari ntanguye kukugeza ko mu ntango z'ano makuru, ni uko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ariko arahumuriza abadandariza mu isoko ya Ruvumera ko ibiharuro bizosubirwamwo neza. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse amenyesha ko yihweje imyidogo y'abadandaza, abona ko ibiharuro vyosubirwamwo neza kugira abavuga ko badugijwe cane babiharure neza maze ibikorwa bibandanye. Uwo mushikiranganji akaba amenyesha ko ata mwenegihugu n'umwe yemerewe ikibanza kirenga kimwe mu isoko ya leta kandi ko ata n'umwe azosinya amasezerano mu kibanza ca leta atari umudandaza kugira ngo abakora umwuga w'ubudandaji abe ari bo bahakorera maze ivy'igihugu bisabikanywe. Martin Niteretse aramutswa ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusangi, akaba ashikiriza ko leta yari yashatse kworohereza abenegihugu b'abadandaji ariko ica isanga indongozi zimwe zimwe abafise ico bajejwe haba mu ntwaro canke mu bindi bisata aribo bihagiye ibibanza vy'ubudandarizo, kubera ko ivyo bibanza atavyo bakoreramwo bagaca babikotesha amafaranga y'umurengera, aho uwukose ariho ibihumbi 600 mu mafaranga y'amarundi kandi uwukotesha hatarenza ibihumbi 110 vy'amafaranga y'amarundi muri meri ya Bujumbura, bigaca biboneka ko igihugu n'abenegihugu bibwe. Martin agasaba kandi ko abadandaza bogabanya imyidogo kuri OBR kuko atariyo ibikora ahubwo iriko ishigikira intwaro kugira ubwo buryo butozwe. Ese mwakiriye gute ijambo ry'umushikiranganji? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video. Nayo mu makuru ariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko Inakivale muri Uganda abantu barenga 10 bahitanywe n'indwara y'umutima mu mezi abiri. Indwara z'umutima n'imitsi ziriko ziratuma abantu bapfa ku bwinshi mu ikambi ya Nakivale muri Uganda. Abagwayi batari munsi ya 10 barapfuye muri aya mezi abiri aheze. MTI Medical Team International rikaba rivuga ko biterwa n'imyitwarariko iturutse ku buzima bubi babayemwo. Abantu bashikana imyaka 50 canke yegereza gatoya iyo nibo babangamiwe gusumba n'izo ndwara. Havugwa abarenga 10 bamaze gupfa ariko ndazimwo 6, abakenyezi 2 n'abagabo 4 ntibashaje cane bafise mu myaka 30. Uko akaba ariko vyemezwa n'umwe mu mpunzi yabuze uwo mu muryango. Umurindi w'amaraso munini nico gituma gikuru izo mpfu kubwa MTI iraba igisata c'amagara y'abantu mw'ikambi ya Nakivale. Umwitwarariko w'ingorane nico gituma nyamukuru abo bantu bapfa. Ubukene, ukubura ibikoresho vy'ishure ku bana, kahise kadasobanutse, ukudatera imbere mu bijanye n'imibano n'ubutunzi haraheze imyaka bituma abavyeyi bihebura bagaca bagwara indwara y'umurindi w'amaraso. Rero badakurikiraniwe hafi hashobora kuvamwo indwara zikomeye. Bisigurwa na bamwe mu bakozi ba MTI. Abandi bantu ngaha baragerageza kwiyahura, uko akaba ariko bongerako. Kubw'ibiharuro vya MTI kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 ibitigiri vy'abapfa bivuye ku murindi munini w'amaraso vyariyongereye ku bice 30%. Izo mpfu ziratanguye kuzana icuka c'ubwoba mw'ikambi ya Nakivale muri Uganda. Birateye ubwoba cane kuko bapfa bukumbi. Umuntu araryama mw'ijoro biboneka ko akomeye ariko bukeye bakamusanga yapfuye. Uko akaba ariko impunzi zigaragaza umwiheburo. Ku bijanye n'imyitwarariko, iyo ndwara irashobora kuvurwa biciye mu vyigwa bitangwa ku mpunzi. MTI iragerageza ico gikorwa. Buri wa kabiri n'uwa gatatu abantu bagwaye indwara z'umutima barapimwa bakanavurwa.
ariko ibitigiri vy'abapfa biguma vyiyongera. Buri mezi abiri abantu bari hagati ya 2 na 5 barapfa bivuye ku murindi munini w'amaraso. Birateye ubwoba. Uko akaba ariko bivugwa n'abarongoye iryo shirahamwe. Bamwe mu ndongozi z'iyo kambi, amashirahamwe afasha hamwe n'abaserukira abandi mu kibano bahanura abantu kutiyumvira cane uburyo bubi babayemwo, kugira ikarashishi no kugwiza ivyiyumviro vyiza. Uwo mwimenyerezo ntushoboka. Kubw'impunzi zisaba ahubwo HCR n'abo bafashanya uburyo bwo kugwanya uko kubaho mu buzima bubi. Ikambi ya Nakivale womenya ko irimwo impunzi ibihumbi 140 harimwo abarundi barenga ibihumbi 33.